iteka kurindire kutungure tubaramutsa rero bakunze mwese mudangisha kukena ibiganiro vya IS Studio TV dutangure tubaramutsa tunabashimira kwa mwese mukurana ibiganiro vyacu kuri mikoro mumaze kubona nije ngenda kuri Dieudonné Imanite boy nkaba ndi kumwe na Steve nyuma ya kamera rero ko aramfasha kugira amajwi n'amasanamu bishobore kubashikira byose bimeze neza. Yes, reka tubashimire twongere tubakengurukire kandi ukuntu mudengesha kudukurikirana tubaha nikaze mu kiganiro cy'uno munsi aho turi kumwe n'umutumira dasanzwe ndetse muranabibona namwe muranavyibonera tutarinze kubivuga. Ego uno munsi rero tugiye kuganira kubijanye n'itangazamakuru twavuga ati lirikorera bica bigashika hano mu gihugu cacu aho tugiye kuganira na cyane mbe itangazamakuru ry'igihugu cacu cy'u Burundi ririko rigenda gute mbe abajene bavyifatamo gute mu gukora uwo mwuga na cyane huno munsi mubona turi kumwe n'umwigeme dushaka ko atubwira bimwe muri ivyo bibazo na cyane ku ruhande rwabo rwabigemwe mu uwo mwuga w'itangazamakuru. Ego reka tubaramutse cyane. Namahoro. Murameze neza? Yego namwe. Natwe turashima kabisa. Yego. Kaze kuri IS Studio TV. Merci. Turabakiriye cyane twe dusanzwe dukunda abajene bagenzacu namwe. Natwe nuko murakoze cyane. Ego. Nguru mumenyesha makuru mbe nivyo canke sivyo? Nivyo nsanzwe ndumumenyesha makuru kuri KIMAMARA Tv. Nkaba nkorera n'ahandi kuri The Young Generation TV urumva yose n'amacano ngenda ndakorera ibikorwa by'ubumenyesha makuru. Yes, KIMAMARA TV hamwe na The Young Generation TV. Kubera iki gufatanyizo zibiri canke ni kumwe babona ati umuntu arafise impano ni kumwe babona ati umuntu arabishoboye bakashavuga ati reka tumwongera kandi kazi bakagoma bakurondera kubera iki gufatanya ubwo buzubiri. Mu bisanzwe akazi ugakora ugakunda kandi ukiyumva nta mpamvu umva ntari mite tuba dufise bishoboye ko ndabifatikanya byose mu gihe umuntu afite umwanya arakora kandi nta kibazo umva ntituba turiko turaharura amacana ahubwo duharura akazi umuntu akora. Yes, tugerageje kuraba ibiganiro vyawo umenga birarabwa cyane. Ego tudatevye mubigenza gute kugira ibiganiro vyanyu bishobore kurabwa ku rwego nka rugero rushimishije twavuga ko atari rubi cyane? Oya si rubi bivanye nuko ndiko ndakora kandi ntibiteye n'ubwoba ariko byose ni buke ineza ngira ngo nuko dukora ibyo abantu bakunda rimwe na rimwe kuko akenshi nico gituma dusaba ama commentaire. Iyo uri kurasaba commentaire mu biganiro ukora ubu uri kurasaba ikitanezera aba fans bawe. Yes, iri kurasaba commentaire uri kurasaba kitanezera abantu. Abafanzi bawe. Ni kuvuga abafanzi ntibakunda commentaire kenshi. Oya, uri kurababwira ati ni mu gire commentaire y'ivyo ndiko ndabasaba. Ubu uri kurabasaba kugira ngo uno munsi nimba nkoze ikiganiro ntikibanezere mba ndiko ndabasaba kugira ngo bambwiye ati bigivyo ntiwakoze sivyo hama turabe duhindure. Mbe kuri wowe kukubwira ko ibintu atari ivyo ni bibi canke sivyo? Ni vyiza cyane. Ni vyiza. Yego umuntu wese akubwiye aho intege nke zawe ziri. Ego akenshi turakunda kuyanka iyo ubonye commentaire ziri negative ariko ugerageje kuraba hari abaca bacika intege mu rwose ko biba bimeze ahubwo ugiye umuntu akubwira kote negative yawe niba bagukunda gusumba uwamakubwira positive. Hapo sawa. Hama umwuga w'itangazamakuru mwawutanguye gute mwawutanguye ryari kugira bariko baradukurikirana bamenye mbe ibintu mubisemo uburambe bungana gute? Umwuga w'itangazamakuru rero jewe navuga ko nawutanguye ryari ndabimazemo nk'imyaka nk'ibiri. Yego kuko ni kenshi nipfuje kubitangura namaze nk'ikiringo cy'umwaka wose nipfuza kubitangura ariko ntinya ngize imbere nkumva nyine ko nabikora kuko narabikunda narumva ko ndabikunda mugo hageze ko ngera imbere ya kamera ngo ndatoye microphone nkumva nyine kari kibazo. Kuvuga waratinya kamera ariko ubu nta kibazo. Oya uko umuntu agenda aramenyera buke bigenda biramuheramwe ukumva nyine wokora akazi kawe ata kibazo na kimwe biguteye. Akenshi usanga dutega ubwoba na public. Iyo umuntu ariko arakora muri public ugaca usanga n'ibintu biba biguteye ubwoba kuko urazi ko abakobwa dusanzwe turi abantu menga ntidukaza cyane mu bintu byo guhagarara imbere y'abantu benshi. Rero natwe nibyo byadushikira wariyumva atumuntu imbere ya kamera ibiganiro birabona abo hanze birabona mu Burundi ukumva nyene gutora microphone ngo ikuraganirize umuntu ugasanga ibintu bigoye mugabo kebeke twarabishitseko. Yego. Canke wari kengera. Si question kwikengera. Oya.
siko bimeze kuko wikengera nawe uravyumva ko aho toba wiyemera iyo aba narikengera simba naniyumvire no kubikora kuba nariyumvisemo byonyene kumenga ndafise inspiration yo gukora ico kintu bisigure ko ngaho ntigeze nikengera nakumye mbona ko nabishobora ahubwo biza kuntera ubwoba mu nyuma nkabona ko ikintu nashaka kumbere cyari ikintu kigoye gushikako. Yes, as you saying kuba muheje kubivuga turashaka kumenya ku ntango ugitangura umwuga w'itangazamakuru mbe byo byabaje mwo gute kugira mushobore kubona yuko mubishoboye mushobore kwimvamo iki kintu cyo gutangaza amakuru. Ubisanzwe ibintu je namye ndumujene akunda ibintu byo gukorera imbere y'abantu rero byarashitse ndabikunda mugabo nkabona ntaho no bikorera ariko sinzi ngene nagize imana ncangira umugenzi mbona arabizi arabikoresha ndamubaza ndibuka ko nari mu Cibitoke ndamubaza ingene byogenda kugira ngo nanje ninjire muwo mwuga ariwe boss wanje Civimix maze kumubaza arambwira ati ego mu KIMAMARA CEO ikiMAMARA TV arambwira ati uko bigenda kose nimba uvyumvamo ikintu gikunda uragishoboye nkabwira ati wapi ndabikunda mugabo sinzi ko ndabishoboye urumva umuntu wese abafise ikintu akunda mugabo ntabazi ko afise impano yiwe ndagikunda ariko sinzi ko nogishobora arambwira ati urabigerageza ntivyanka utaragerageza uragerageza sasa ni nyuma ndamwemera ate ko nzogerageza ngo ndika ko namaze umwaka wose atakina kwenda akora ni yagushwanira akakukare yarankarira cyane kuko CEO ikiMAMARA TV n'umuntu akara cyane mu kazi iyo muri ku murongo mama muri ku murongo umunsi ankoresha ikiganiro akunda umuntu akora cyane jewe ndibuka umunsi yaragerageje kuzaranjana ku matere ambwira kora nagera imbere y'abantu wapi bikanga rero umunsi ankoresha ikiganiro ndibuka ko yampenze yarambeshe ico gihe arambwira aranefana ndi muhira ni woge neza ndakora kantu tujana rero kubera ko namenyereye ndamuherekeza ku matere sinarinzi nyene ko yomfatisha nkuko ico gihe ndoga ndamubaza none boss tugiye he arambwira ati wapi tugiye gutembera timfane uyu muhungu kweri ibi bintu byo kuntembereza bije gute ati yabikuye bigenze gute ndibuka ko nagiye turatembe nyene ahantu yambwiye twa hari kuri romange hejuru dushitseho nabana umenga tugiye mu kabari bisanzwe dushitseho nsanga hari inama y'abantu ndimvira none iyi nama ni nyabake bijya nagezeho acambika ikaramu arambwira ati ahantu hagera habe namaze kugeraho nkishika kwanza yara presence arambwira ati no mu journaliste wanje twagendanye no ati karabaye ndapfuye ngize uko arababwira ati acambwira ngo fata ikaramu na karne wandike kuko inyuma yibi nuza gukora umwuga wa journalism nuza kubaza ibyo wumvise nakubesha hari aba journaliste benshi b'abakobwa nakubesha narajugumye ndavuga ati mu izina rya Yesu ndapfuye nihagaze ko kera neza ndapfuye arambwira ati nako mwana woba waraje uje kwiga mbwe igihe cyose wamunanirwa n'ikintu uno munsi utegereje kubikora byanka byakunda ewe cyarambere ikibazo ndavuga ati karabaye mugabo nyene kubera ko nta kundi nari kugira sinari bwiruke sinari bwigira iki ndicara ndatuza ndamenya ibyo bari baraganira ico gihe hari ibintu byo gusinyirana amasezerano hagati y'KIMAMARA n'irindi shira hamwe kanaka ndicara ndatuza ndabyumviriza byose hahe gihe inama iheze ndibuka ko haje sivinyene CEO ikiMAMARA TV n'umu CEO w'iryo shiramwe naringiye gukorera bari twari kumwe nibo baje sivarambwira ati burya nugira bazi ibibazo hagati yaba babiri ndavuga ati karabaye kubera ko sivi uwo muntu wewe yabona umenga ndabimenyereye nkumva nyene ngumya mpa makuru aje avuga umukobwa akora arabishobora kumbe nanje sinari bwigere gusa n'ivya bindi na checkinga bya nka canwenga nkagira iki bikanka mugo musi ndashimye Imana ko nabikoze numva nyene ngira ngo ninki Imana yafashije ndabikora numva mbajije ibibazo nyene sinifuza gusubira kora bico kiganiro mugabo kuko navuga ati Imana aha ndazi neza ariko arakimonta aranyica nkura mu kazi ariko ngira Imana ariko arakimonta arambwira ati bigera bwa bundi bizoza kuraje cameraho sinigeze subira gutinya ikiganiro na kimwe sawa ego uratubwiye byinshi ukuntu watanguye umwuga w'umenyesha makuru tuze ngaha mu gihugu cacu ego turaje mu Burundi kubijanye n'itangazamakuru we ubibona gute muri kino gihugu cacu twisunze cyane kuri mwe bwa bigeme
mu bisanzwe twebwe iterambere ry'abamenyesha makuru mu Burundi b'abakobwa riracari inyuma cyane kuko uri kuragerageza kuraba aka kazi dukora si benshi abavyeyi benshi bakakira benshi bazi yuko ubigiyemwo buri umwana wananiranye ariko burya ugerageje kuraba nakazi nk'akandi usibye gusa ko umuntu wese abona umengo ukora iki kintu atabona umengo uri umusirey queen barya abakobwa usanga bacangamutse basi ngira ngo muri make murabazi niho acabona umenga umeze ko umva wifata mu izo ngendo nyene wabayimvira ariko siko biba bimeze kuko nakazi nk'akandi usibye gusa ko arakazi bisaba gukora ucangamutse sawa nakazi bisaba gukora ucangamutse nakazi usanga uko uri kurabaza ikibazo umuntu ugasanga kwishuye nabi bigasaba no kwihangana rimwe na rimwe ukihangana n'ahandi umwuga w'umenyesha makuru mu Burundi turacari hasi cyane cyane ku bakobwa kuko ubusaba abavyeyi benshi ushobora kubwira ko ugiye gukora iki kintu bakagutahura kuko ndibuka ko n'abavyeyi banje babitahuye bigeze kure ugereranije n'ibindi bihugu ubona Uburundi nko muri East Africa mu kwishira ku isonga rya kangahe nk'abigeme kumwe umwuga w'ishangaza makuru Ubisaje ndiko ndagerageza kuraba ari kuri Burundi turacari hasi gusa sinomenya ikibanza no klasamo kuko urumva ibihugu byose biba bifise imico yavyo sawa mugabo ndiko ndagerageza fatiye basi nko ku Burundi n'u Rwanda twebwe urabona ko abakobwa menga sikirenga gukora uwo mwuga sawa umwuga w'ishangaza makuru n'umwuga ushobora gukora nimba ari nk'umu star canke umuririmvyi uri kuramamariza ibintu vyiwe naho nyene ashobore gushika kure ego ni mu gihe abarundi abasare benshi mu Burundi baguma bidoga ngo ntitubavuza ngo ntibavuzwa ngo ndetse ngo ntibakurikiranwa no ku ma media menshi ngo avuze indirimbo zabo we muri ico gihe ubivuga kwiki mu bisanzwe dufatiye kwico kibazo cyuko abasare baba bameze uko baba bidoga aho tuja muri baba DJ sawa kuko jewe no munsi unshikiriye ukambwira ati bigenda afite impano kanaka ndumva ndagerageza uko nshoboye nka kuvuga ko iyo mpano yawe ikageraho ushobora gushikana ukuboko kuko urumva nimba nkurikiranwa mu Burundi gusa cyangwa nkaba nkurikiranwa muri mirango gusa sinzo kugeza muri ville ndivyo kunda canke mukanyosha sawa si rero woba mu bisanzwe turiko turafatira ku mwuga w'umenyesha makuru twebwe iryo kosa ntibaridutako kanini ahubwo baritako barya ba DJ baba bashira indirimbo zabo ugasanga uciye kuri studio imwe zibiri zitatu umva ariko haravuga indirimbo zo hanze kandi mu Burundi naho nyene dufise abarundi bafise impano ego ariko bamwe mu majournaliste ba media nabo baridogera aba star ko hari gihe babasaba ibiganiro hama abasitare bakanka gucanga ivyo biganiro canke bakanka gucanga kanya k'ico kiganiro we nawe biragushikira kwanza mbe iyo bigushikiwe horo byo ubivyitwara mu gute bigenda gute mu bisazo ivyo birashika ku basitare bo mu Burundi usanga baramaze kwandika izina sawa si kenshi bakunda gukorana n'ama media ayariyo yose wewe uno munsi uri kurakora ukiri ku ntango ntiwoza guhamagara umusitari kanaka yamaze kugera kure ngakumve ababona umenga ni nk'umwanya taye ibiki nibiki mugabo burya turiko turakurikiza kuraba siko biba bikuye kugenda kuko nimba no munsi nifuje gukorana n'umusitari kanaka nabe yiyumvamo ko nanje mba nkeneye ko amenyekanisha kuko turiko turaraba ku hano macano yacu uno munsi uri kurakorana n'abaririmbyi bataramenyekana cyo ikiganiro kizorabwa buke mugo uciye ufata ukagikorana nka satb bakakira kubona gusa titre kavuga ati KIMAMARA TV cyakoranye na satb AS Studio TV yakoranye na satb ico kiganiro naganda kubwira ko kiba kigiriki kiragera kure gusumba ibindi byose wakoze sawa rero mu ico gihe iyo bishitse ukabisigura satb uri kuramubwira ati nyabona nyakubahwa ni mungeze kure nanje kenshi umenga ntibakunda kuvyumva bakubaza ati ukorera yihe TV ukababwira iyo TV yibabwiye bagaca baja ko kuraba basanzwe ukiri mu ntango babona umenga umwanya bariko barata ariko siko biba bimeze natwe tuba dushaka iki kugera kure ya kesho yo gufashanya mu Burundi cyane ko bigeme ngo iyo musavye ibiganiro abasare novuga abasare b'abahungu ngo hari ibintu bahora babasaba we ivyo ntibiragushika oya aho no bambesha vraiment ndababesheye kuko ntawe ndasaba ikiganiro ngo ico ngiyo condition yimpe
oya nk'abo bamaze kuvuga ko bimaze kubashikira wobahanura iki ku mpande zose nk'abasare hamwe n'abajournalist? birashika si kuba star gusereka ivyo ni ntambamyi zama mu kazi igihe cyose wumva yuko uri kurakora aka kazi baho witeze inkurikizi zavyo kuko kwa kundi erega ivyo biva muri kwa kundi batubona nimba babonye ko ugiye kuri rezo social babona umenga uri kindi kintu bakubonamo indi image rero n'utari umustar ugiye kumubwira ati bugenda gukeneye kubufasha nta kindi azokutahuza atari kukubwira yuko kugira ngo bikunde bibanza kugenda uko aba yashaka. Nk'ubu mu Burundi nko gusaba nko kuwati tora mu Burundi turaguha ruhusha tora umusare wari wese nka mu gihugu cacu uwo kwifuza gukorana ikiganiro nabo mutarakorana nini? Ndabashaka bose. Oya dushaka umwe. Ndabashaka bose. Umwe. Ndabakunda bose je ndifana bose. Ubafana bose? Ego. Ariko hari usumba abandi? Ndagerageza kuvuga icyo kintu nuko hino nirenganije kuko no munsi turafise abastare baba bageze kure rero je ndipfuza nk'umunsi umwe nk'ico banshikanamo nka bose nk'abantu bateramiye navuze ngo nkeneye sawa nk'akarorero dufatiye bose baraje bagushikanya ahantu kuri Cerebare hari abasare benshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi novuga ati nta gitigiri cabo nzi ugiranije nka mu gisagara cya Bujumbura aho nyine hari abaririmbyi benshi kandi ubona babishoboye kandi bariko baragerageza kuduza idarapo ry'u Burundi mu muziki ego we nivyo ukoresha bose ariko turashaka kumenya mbe wo kwifokasinga guhera kuri inde cyane nakubwiye ko ndabakunda bose woshobora mikro bose ari imwe oya byovana nuko kumbura baba bicaye nyimba uwa mbere bivanye n'uruhande ndimo nokoresha bivanye nuko baba bicaye cyangwa uwo twaba duhuye ubwa mbere sino umuntu wese je wari ku kivi ndamukunda mba ndamufana mba numva nyene turi kumwe ari ivyishimo ego abastare bumva ko aho bari hose ndabakunda ndabashigikiye kuburyo nyene mba numva nyene sinzi ngene bibabwira sawa gusa uri kurambesha umwe basi yo bahari woba wemera mu gihugu uvuga ati ndohera kuri ubu ego nk'akarorero basi nko mu baririmbyi babigeme bagenzi banyu ubona bishoboye ngaha mu gihugu cyacu nini gusumba abandi mu bigeme mbasha mvuge ko nkundana oya kana dushaka ubona ati uwo wemera ati uwo arashoboye cyane mu bisanzwe je nkunda ibikorwa nimba uno munsi igituma nkunda ibikorwa uno munsi Esther nisha arashobora gushira igikorwa kiwe ahagaragara umva vraiment ndagikunze ejo natashaka ajako nawe nkumva ndagikunze mu ico gihe gasano cyangwa ngo nafanye ndemwe ababi ko mba numva nyene bose bivanye n'ibikorwa byabo kabisa baranyuzutse sawa hama tuje ku media naho watubwiye media abiri usanzwe twovuga ati ukorako ego ukuyemwo aya media abiri nyene iyi ni media ngaha mu gihugu cyacu uvuga ati urayemera urakunda uko nikora ndetse n'aba journalist na canke abamenyesha makuru bayo bavyitwaramo neza ni yihe ngaha mu gihugu cyacu vraiment ndakunda Magic TV cyane gose uyikundira iki cyane gusumba izindi kubera ko nari sanzwe fise indoto zo kubaho nkunda ibi bikorwa ariko minoshe wowe yatumye nyene numva ndavyiyumvamwo bivanye n'ibikorwa vyiwe ukuntu yabikora kabisa yaranshikanya ahantu nagenda mubwire yuko nuko atanabizi kuba ngeze aha nisa kuvuga ati ndarose TV zibiri nkorera arafisemo ingufu nyinshi cyane arafisemo uruhara cyane gose nuko atabizi gusa ni kubera ko byavanye n'ibikorwa vyiwe mu bisanzwe ndamukunda nyene haravyumve ndakunda ibikorwa vyiwe niwe yatumye kabisa numva yuko daje ndavuga ati nanje uko bigenda kose ni nawe muntu nkorerako mvuga ati ndifuza gukora nkashika nkaho minoshe yageze sawa niwe wisunga cyane ndetse ukanerenga aho yageze Imana ifashije dishike hanze ndetse no mu makongo bavuga ati mu Burundi itangazamakuru ryo mu Burundi rirakomeye cyane ndetse n'ibindi bihugu bitwisunge mu itangazamakuru ego we nawe ico cimviro mbe ukivuga kwiki iyo nkiyo ide we uyivuga kwiki kuco cimviro mu bisanzwe je ndi mu bantu bakunda igihugu cyabo sinifuza gukora kugira ngo
kumbure ngere kure njabuke ngende hanze nifuza ko impano zanje no zigaragariza mu Burundi nyene nkagumana n'igihugu canje amamakonga akakumenya uri mu Burundi cyane ibikorwa byanje bikabera ino ego naho ibendera ry'igihugu riduga siko none nuko nyene kuko abenshi mu bisanzwe no mu makungu baratubona kandi nagenda kubwiza ukuri ko abantu ba mbere bakurikirana ibiganiro byacu n'abarundi bari mu makungu kandi bamaze gukurikirana ibiganiro byacu ni benshi usanga bifuza kuba bokorana nawe kuko ni nabo bantu badutera intege mu bantu bose mu bisanzwe uri umukobwa umaze kuja kuba ivyama media ureka gushigikirwa n'abarundi bagenzi bawe muba muri kumwe mugabo abantu bari hanze bo baragushigikira cyane uretse gusa ko hari gihe bamwe bagushigikira bafite akandi gatima abandi bakagushigikira bafite umutima w'ubuvyeyi bya vrai nyine ukumva ko ariko arakwankuraja akubwira ati kuraje mwana naho abandi nyene bishika ugasanga si wa mutima w'urukundo bariko arabivugana ahubwo aba ariko agufatira kuri ya shusho bamaze kuyiha bakumva yuko kuko ubona kuri rezo shusho akumva yuko ikintu cyose akubwiye uri tayari kugikora sawa nizo ngorane rero z'abantu nizo ngorane z'abakobwa tugifise mu Burundi ni benshi batwitiranya bakumva umenga kuba wagiye kuri rezo shusho muriko muri idanda ego n'ibindi byose byokoroha ariko siko bimeze mu bisanzwe aka kazi dukorana akazi nk'akandi kose sawa kadutunze nakazi gashobora kutubeshaho mwebwe muba mwiyumvira ko akazi dukora ari akazi ko kuba mwo dukoresha ibyo mwe mushaka nukuri siko bimeze amapari siko bimeze amapari ndagakora ari akazi k'agaciro mpereza agaciro ndagakora nk'akandi kose kandi kampimbaye kandi kakantunga nuko cyane nk'ubu hamwe wokumva ati Chris Brown yaje mu gihugu cyacu cy'u Burundi nikiye kibazo wokwifuza kumubaza bwa mbere Chris Brown ngira ngo nta nubwo nagenda ahubwo aho yaje kubera iki sanzo ndi mu bantu bafana iby'iwacu kandi uri umujournalist yego ni kuvuga kiretse umusare w'u Burundi nta wundi musare ushobora guha interview oya si kuvuga ko ntozibaha oya interview ntozibaha kandi neza cyane kuko na cyane ko ari nakazi dukora mugabo kumva yuko Chris Brown yaje mu Burundi nyene numva yuko umenga noca ku giti no kumabuye kugira ngo ngende kumubaza ibibazo mu bisanzwe bajya bakora nk'abarundi bagenzi bacu usibye gusa ko bobo monde bakoreramo iragutse nico gituma Chris Brown no munsi yatanguye kuririmba nk'abajya biwacu gusa ikintu kice kibateza imbere nuko kumbure bobo ikintu cibi vy'amarezo social cyaramaze kwaguka mu gihugu cyabo ari naco gituma barageze kure mugabo uri kuragerageza kuraba mu Burundi abarundi turacari inyuma gose ku kintu c'amamega cyane ugasanga umuntu kugira aje kuri YouTube biramugoye ari naco gituma uzosanga ibikorwa byacu tutashigikirana kenshi sawa sino rero Chris Brown aje no genda nk'abandi no baza nk'abandi mugabo nyene ndumva yuko byari bisanzwe kuko sino mu bazibanga yakoresheje numva umengano mu bazibanga yakoresheje ariko aho naho no banciye hirya kuko amabanga abantu bose bakoresha bari kukiza twese turayazi ni gukora cyane iyo ukoze cyane uragera ku cyo wifuza sawa ugakora ukunda kandi icyo uri kurakora cyane gose hajya umuntu wese ntazacika intege iyo uri kurakora cyane ugakora ikintu ukunda nta mpamvu nimwe yotuma utagera kure ibiguca intege biba byinshi abantu baba bumva yuko umenga bo guca intege ni benshi mugabo wowe uzi ico urondera ntupfe ico utoye ucukora cyane umaze gukora cyane uragera aho wipfuzamo nane ego cyane uri kurakora cyane uragera aho wifuza ego ni AS Studio TV twavuga ati ni nka televiziyo yaje kubw'abajeni yaje kubw'ugwaruka kugira dushobore gukoza impano zina ziriya zo gwaruka ndetse no gwaruka nagwene dushobore guhanurana hagati yacu ico gukora ndetse n'ico kugendera kugira nimba ari impano zacu zishobore kumenyekana ari mu gihugu canke hanze y'igihugu ndetse idarapo ry'Uburundi canke ibendera ryacu ry'igihugu cacu rishishikare rihungabana mu makungu ego nk'akajambo wotekerera abakunzi ba AS Studio TV bariko baradukurikirana na cyane utekerera urwaruka rwa kino gihe nakahe na cyane wifocusinze ku bigeme bagenzaho akajambo numva notekera abajene biki gihe ego nibakore cyane
ibintu byose wifuza mujene mugenzanje uri kuranyumva waba umuhungu waba umukobwa ikintu cyose wifuza kugera ko uzokigezwako naye amaboko Imana yaguhaye yes kora cyane ureke ibyagusa yes baravuze ko ibyagusa bitera ubwenge buke mugabo iyo umuntu uri kuramwereka ibikorwa byawe ni benshi bagushigikira ni byiza ko umuntu muzoganira kabiri umwereka project zawe uba wifuza gukora kuko neje muduganire n'umuntu arenga umubwira ati je ndafite project ni nshaka gukora azogushigikira gusumba wa wundi uri kurasaba ego twese ntituba dufite amafaranga umuntu mugabo jewe ndibuka ko mama yigeze kunganira arambwira ati hajya iyo umuntu kugira atera imbere ntushire imbere amafaranga shira imbere ubwenge bwawe kuko ubu bwenge tuba dufise niyo mafaranga ya mbere dufise uno munsi ushobora gukorana n'umuntu ufise project no ufise amafaranga kandi ukagera kure rero abajene biki gihe ubona umenga nta mafaranga ufise ugacubona umenga ubuzima buranse wapi burya ubwenge bwa mbere ufise Imana yaguhaye n'umutwe wawe wo kwiyumvira sawa uno munsi ntuzitinya kwiyumvira project miliyoni 8 ubona atani igihombo ufise mu nzu birashoboka zoshizikurahe umutwe nakubwiye ko urakorana wowe ufise project mu mutwe ucikorana n'abafise amafaranga kuko nta muntu agira byose ego barahari aba bafise byose ugasanga afise project afise n'amafaranga mugabo mu ico gihe nawe nyine arakenera abamusutena ego nk'ubu wewe hamwe wozona nk'uruvye utazi umuntu w'umupapa akuze utazi ko naragushoreye amafaranga woca wibazi mu bisanzwe umupapa kuma amafaranga ancoreye ataco duhuriyeko ari umusi wa mbere duhuye yego no yakira nta kindi kintu wokwiyumvira no kwiyumvira ko ari umupapa mwiza yakunda abana biwe nta kindi yes abakunzi ba SSDO TV turi ku musozi w'ikiganiro turi ku musozi w'ikiganiro reka tugusabe ubwira akajambo kanyuma ariko badekukirana kugira turangize ikiganiro je numva umenga nitwovanga umenga ikiganiro twakigumizaho twaguma twiganirira na kare tukaguma live ukaguma buso siko none nuko nyene akajambo kanyuma rero tekera we kubadukurikirana na kare akajambo kanyuma rotekera bariko baradukurikirana no kwabwira ko ndabakunda cyane baje ku KIMAMARA TV bakore subscribe baje kuri The Young Generation TV bakore subscribe baje kuri AS Studio TV navyo nyene babikore za commentaire za zindi nyene nama ndabivuga igihe cyose nimwe mudutera intege mwe bafana bacu kora subscribe ugira commentaire kugira ngo tumenye aho twikosora aho bitaba byagenze neza igisigaye ndabakunda cyane kuko tubeshejweho nabo nibo bafana bacu nibo batubeshejeho ego reka tubashimire cyane murakoze nawe tubakenguruke ko mwahisemo kuduha kano kanya tukaganira byinshi bijanye n'itangazamakuru ryo ngaha mu gihugu cacu murakoze cyane yego twizere ko no hanyuma twagiye kubatuma ko muzodukundira kandi mugasubira kuduha kano kanya amarembo aruguruye muturamukirize cyane cyane muri KIMAMARA TV ndabaramutse yego merci beaucoup bakunzi ba SSDO TV reka tutafate kano kanya twere tubashimire tubakengurukire kwa mwahisemo kudukurikirana uno mwanya wose ego reka tubakengurukire rero tumwere tubasabe gushishikara mu kugana ibiganiro byacu tugusaba nawe munywanye niba ari ubwa mbere ugiye ku channel yacu ya YouTube ugire subscribe eka namwe mwese nimwibagire like share na commentaire kugira mugire ico mutubwiye kujanye n'iki kiganiro cacu yes reka turangize rero ikiganiro tubasaba kandi gushikara muri gukurikirana yari je imanite ngenda kuri Didone kuri micro ndari kumwe na Steve yariko aramfasha kugira amajwi n'amasano bishobora kubashikira bimeze neza merci beaucoup